bofata nyene bakanyigisha nkabimenya nk'abandi sindabimenya neza. Nimbaziyo na nimbaziyo nakawakabonye mana nakawakabonye mana nakawakabonye mana nakawakabonye mana nakawakabonye mana nakawakabonye nakawakabonye mana yangiriye neza yangiriye neza yangiriye neza yangiriye neza. Iyo uriko uravuza bino bintu mama avyakira gute? Biramuryohera. Hello guys, hello bakunzi ba JC TV, ndabaramukije ndabaye mwaramutse canke se mwiriwe bivanye na mwese aherereye. Twaremereye ko tuzobazanira impano nyinshi zitandukanye. Uyu munsi nko mubona twagendeye umuvuzi w'ingoma, sinavuga ko sinzi ko ari ingoma kama nuko ari ingoma fabricano sinzi. Biravana n'umwese uko yibona nuko bitahura. Tugira tumuganirize rero tumaze ukuntu avyumviye, ukuntu abikora, ko bimuryohera, ico bimufasha. Vyinshi nibaza namwe mumaze kudukurikirana mumaze kumenya vyinshi mutari muzi kuvyerekeye ingoma bene izi. Turakuramukije muvuzi w'ingoma. Murakoze. Akazina kawe witwa gute? Niyonkuru Eric. Niyonkuru Eric asanzwe abahe? Imba mu Gahahe. Ibi bintu tusanze uri umuvuzi w'ingoma, mbega ibintu byo kuvuza ingoma wavyumviriye gute? Umunsi umwe twari kw'ishengero bariko baratwigisha ingoma, baza baratwiza amasitire nyene ca ndiyumvira nyene yuko nokora ingoma. Ndaraba nyene ingene ingoma yo kw'ishengero imeze, ca mbona yuko noyikora kubera ivyo batwiza nza ndabisubiramwo. Uca usanga birapasa? Mm. Wewe uri umunyeshuri? Yego. Wiga mu wa kangahe? Mu wa gatanu. Ku myaka ingahe? Imyaka 12. 12. Nibaza ko umwana ariko araryohera kandi cyane. Ciye ku myaka 12 ibintu nk'ibi sinari bwavyumvira. Nagomba n'ubu sindavyumvira ngana uko. Ariko ndabonye ko uyu mwana nibaza ko muri commentaire maza kuvuga byinshi kuri we, kumbure munamushigikire kuko imana afise ndibaza ko ayikorera ahantu haga hakiri hato, arosa hagutse yokora ibirenze ibi. None ga Eric, ibintu bigufasha mu buzima bwawe? Birandyohera kandi biramfasha. Nk'ubu batwigishije kw'ishengero n'utundi tuntu tutazi nca nza nkadusubiramo. Ngaho iwawe uriko adusubiramo uradutora? Ndagerageza. Urafise papa na mama? Mfise mama wenyene. Ufise mama wenyene? Papa waramubonye? Papa waramubonye? Waramubonye. None iyo uriko uravuza bino bintu mama avyakira gute? Biramuryohera, vyakira neza. Ntabandi bana bagenzawe urabona kugira ngo bikunde mufatanye kuryoherwa na bino bintu? Barahari. None bari hehe twobaronka nk'ubu nyene? Oya kwera ntaho toronka babatuma. Eric, ndabona ni umwana mwiza kandi cyane ateramisha, atera inkuru n'umuryango muri makuru mva yuko adashobora kugira ingorane. Eric, urashobora kuduhonja gatoya kuri ino ngoma yawe? Duhonje ubukoze. Yangiriye neza mutima wanje nimbaziyo mana nziza. Yangiriye neza mutima wanje nimbaziyo mana nimbaziyo na nimbaziyo nakawakabonye mana nakawakabonye mana nakawakabonye mana nakawakabonye mana nakawakabonye mana nakawakabonye nakawakabonye mana yangiriye neza yangiriye neza yangiriye neza yangiriye neza. Ego bakunzi ba JC TV, nibaza ko mubona ibintu bimeze neza kandi cyane. Eric, wewe mu buzima bwawe nk'umuntu yagufasha gute? Umuntu yomfasha nyene akarondera nk'abonyigisha nyene nkagera kure nanje. Ibikoresho byavuze ko wavyumviriye ubikuye kw'ishengero, ukuntu mbere kw'ishengero uravuza ingoma?
Waravugiza abakristo bariko barasenga Sunday school. Sunday school. None ibino bintu byose babikuye hehe? Ntibarigira gushwanira ko bonone indobo kumwe n'umengo ni indobo n'utuntu twavuyemo amarangi. Ni bidobo nyene bataye. Aba barabitaye. Ivyo bataye ubyaza umusaruro. Nkarondera ibikunira nyene nkaca nubaka ingoma n'ibishashe nyene nkaca ndarondera mu mashamba. None ko wavuze ko kuryohera bikunezera ugaruka nkaho uruhanuye iki? Kwaruka nkanje ndaruhanuye nago nyene ko kwiga nyene na bakaraba ibindi bintu nyene bokora. Numvise indirimbo wigeze uririmba nazumvije umengo zari zitatu nta ndirimbo nimwe igisani wigeze uririmba kubera ko indirimbo z'Imana. Kubera ndumukiriso. Urumukiriso. Usenga mishingiro rya Umwami w'icubahiro. Waramaze kubatizwa? Umwami w'icubahiro imaja he? Riri ngaho haruguru gatoya. Eric ni umwana mwiza kandi imbere cyane aryoshe kumviriza aryoshe kuganira akajambo kanyuma ubwiye abantu bariko baragukurikirana kwa zino ngoma zaho. Ndabaramukije kandi Imana ibahezagire. Nabo bakureho ikigwa kandi banshigikira. Ugomba ko umuntu yogushikira gute? Bofata nyene bakanyigisha nkabimenya nk'abandi sindabimenya neza. Eric tugushimire cyane. Urakoze. Imana ikuje imbere mwa bino bikorwa byawe kandi ubandanye utera imbere. Namwe Imana ibaje imbere. Murakoze cyane rero. Bakunzi ba GC TV ndabashimiye cyane kuba mwadukurikiranye ikiganiro cyacu n'uyu muririmbyi kiba kirangiriye ngaha. Sinzi mbona umuririmbyi yongera akaba muvuzi w'ingoma ntibizomugora kuja muri studio asanze bimenyereye umuntu akeneye kumushyigikira ntibize bimugoye kuko asanze azi kwicurarangira instrumental azoyikorera byinshi donc azoba akeneye cyane yo gupostinga ko ibintu bene ivyo byonyene. Karibu rero mushigikire ugaruka rwacu kuko nizibika zaramagi ndabashimiye cyane.